Bene data ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nagwire muri mwebwe. Ndasubiye guha icyubahiro Imana data kubwo ubuntu bukomeye Imana iduhaye kugira ngo dusubire gusangira ku majambo y'Imana. Imana ishimwe. Uwo muri kumwe ni Françoise Habonayo. Ndanezerewe gusubira kuza hano nzanye ubutumwa bwiza Imana impaye. Yesu nashimwe. Uyu munsi ndabazaniye inkuru nziza nahawe n'ijuru niganuke ryiza kuri mwese. Hari igihe umuntu yibaza ati mbega kubera iki ntabaha ubutumwa regiriyerema canke ku munsi ariko bene data ndagomba mumenyere ngo hano tuza kuvuga ico Imana yatubwiye. Ico Imana yatubwiye nico tuba dushaka gusangira namwe. Nayo handi namba ari kuvuga umuntu afise byinshi byo kuvuga nibyo twobivuga ntivyohera, ariko hanini twa tugomba kuzana message Imana itubwiye gusangira na le monde entier. Imana nishimwe. Hari rero ku munsi wa hirya yejo itariki 10 kuko munsi ni itariki 12 itariki 10 nari imbere y'Imana ndiko ndasenga muri uku kwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2021 nariko ndasenga ndiko ndabwira Imana nti data wa twese ndakwinginze numbarira ikintu ndi buhe ubwoko bwawe, ikintu ndi bubwire ishengero ryawe. Hanyuma muri uwo munsi rero Imana ikirangendera mwijoro impa iyerekwa. Iryo yerekwa rero niryo ngomba gusangira namwe bene data. Imana yampaye message ivuga ngo ibihe biratandukanye, ngo hari igihe twasabwa kwambara amashesheti kugira ngo duproteje ibirenge vyacu, ngo ariko ubuhoho ngo dusabwa guhitana amazi no koza ibirenge vyacu. Ndabisubiramwo, hari igihe twasabwa kwambara amashesheti kugira ngo ibirenge vyacu bidacafura, ariko ubu naho ngo dusabwa amazi yo koza ibirenge vyacu kuko ibirenge vyacu bicafuye. Ndizera yuko ivyo bibiri mvuze muvyumvise. Tivyagenze gute rero kugira ngo ubwo butumwa bwaje gute? Nivyo ngomba kuganira namwe muri iyi video. Nabonye turi ahantu nkaho umenga ni muri pepiniere, kandi pepiniere mu murima, reka ndabivuga gutyo, mu murima. Hanyuma muri uwo murima nkabona umenga barateyemwo imbuto mugabo ntiziramera, kandi nkabona bavomeye n'amazi. Rero nkabona turiko turacaho hantu, nabona umenga harimwo hariho naho umuntu aca hagati mu tuyira two muri uwo murima nyene, harimwo tuare umuntu ashobora kurenganamwo. Mugabo naho urumva ko hari ahantu barimye kandi bavomeye, urumva uhaciye uca ufite ibishanga mu maguru. Hanyuma rero uwo murima tugiye kuwuheza canke tugiye gusohoka ahantu ko ndabona hafise twa hejuru hafunitse, mbona rero tuharenganye tugomba gusohoka rero hariho umuntu yari yicaye aho hantu twasohokera. Kubera rero twari benshi, ariko isohokero ryoyo hari hariho akantu kameze nk'akaryango canke akantu kubatse gutya, mu kuhaca warunama cane ukarengana. Hama rero uwo muntu yari yicaye twese akaca twereka ati ca muri kajya karembo. Twese rero tugaca dukata tugaca muri ako karembo. Rero kugira ngo uce muri ako karembo, kubera yuko wowe ufise ibishanga mu kirenge kandi ntibabwirizwa kwinjirana ibishanga muri ako karembo, hari ikamba mbiri ngaho iruhande hakabaho n'amazi. Nabona abandi boga bashi ibirenge mu ikamba mbiri bagaca boga bya bishanga bikabavako,
ikambambiri bagaca bazisiga ngaho, bagaca bunama muri ka karembo, bagaca barengana. Kandi munsi muri ka karembo n'akayira kabandanyana hoho hari simante, hari hameze neza, ari sima atari ibishanga, hadasa naho tuvuye. Rero umuntu agacaca muri aho yoza ameze neza, agaca arengana kandagira ahantu hameze neza agenda. Rero nanje mbona nanje ndashikiriwe, ngenda nk'ugiye guca muri ka karembo nkuko ariko aranyereka, ariko ndaraba izo kambambiri, ndaba n'ibishanga mfise, amazi sinayabona. Ntayabonye nca rero nikurako n'amaboko, nkikurako ariko nkabona ndiko ndabimotorora ndabikurako. Hama mbona arashavuye cane, ashavuye nanje mbona nta kundi ndi bugenze, nanje nca ndashavura, nca nsubira mera nk'usubira inyuma ko nabonye yanshavuriye, kandi nta kundi mbona nabigenza, nca mera nk'umusubira inyuma. Rero nkaho umengo noba ngiye kurondera amazi. Hama nshitse nsubiye inyuma, nza mbona umugabo yari afise amashesheti. Ayo mashesheti yari amashesheti aboneka nk'amashesheti yakoze, yera kandi acafuye. Mugabo adacafuye bwa bucafu ukoze ko bugufata, oya, ni nkaha yari yarameshwe. Mugabo kubera yari yera, hama gaca ahantu mu bishanga hacafuye, bayameshe, urumva ntashaka kuguma yera derere. Yari yera mugabo ameshe, mugabo adasa neza. Hama rero ndayaraba, uwo muntu yampaye, ndaraba none ndakuyashiramo ibirenge bicafuye, ibi birenge biri mu ibishanga bica bigenda gute? Ndabiraba mbona oya, nca sinayatora. Hama rero nca mbandanya nsohoka hahandi nari ninjiriye. Urumva ko nasubiye inyuma. Nshitse hanze duhura n'umuntu, uwo muntu arambaza ngo mbega ngo byakugendekeye gute? Ngo uje muntu ngo mwahuye ngo afise amashesheti, ngo yaye ngo ajye amashesheti wagize neza kutayatora, ngo kubera yuko igikorwa cari amashesheti ngo caraheze, ngo ubu unye hagezwe igikorwa c'amazi. Numva mbari yuko ariko ntiyambarira ngo caheze gute canke bayakoresha kubera iki, ariko ambarira ngo hariho igihe bayakoresheje, ariko ubu hageze igihe c'amazi. Mene data, ndagomba twibukanye rya jambo rivuga ngo ikintu cyose gifise igihe cacu. Ngo hari igihe cyo gutera n'igihe cyo kwimbura, hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, hari ibihe biratandukanye. Hama rero ambwiye gutyo, nca nihuta gusubirayo. Ubuhoho ngiye ndikonvenki yuko nayo mazi akora nta kindi, samaboko wikuza ko ibivu, samashesheti wambara, eka na amazi. Hama rero nsubiyeyo, nsanga yavuye, nsanga basa nk'abahejeje niko novuga, kuko nasanze na wa muntu yari yicaye yereka abantu uko babigenza yahagurutse. Mbona mugabo yari akiri muri ico kizu. Mbona rero ariko aratelefona, ariko aratanga raporo ingene vyabaye, byagenze igikorwa cagenze. Mwene data uri kurankurikira, ndagomba ndakubwire ngo iyi ni message Imana yampaye kugira ngo mbwire abantu nkuko nari nabisavye Imana. Imana rero impaye message yitwa ngo uyu munsi aho tugeze ahantu hakenewe amazi, kubera yuko ico gihangare kigereranywa n'iyi si turimwo. Iyi si turimwo nayo bene data ni isi y'umucafu. Isi y'umucafu uhari urandura. Nuko nyene uri muri iyi si urandura. Ushobora kwandura atari uko wabigizemo uruhara, mugabo inzira waciyemwo iranduye. Ico usabwa rero nukoga, kubera yuko iyo ugira uje hatandukanye naho uvuye. Kandi ikindi kigira kabiri, usabwa kwitwaza ikigwanishwa co guca bugufi. Buce bugufi, amanyama yose ahere, abakugiriye nabi ubababarire. Donc uce bugufi ushike hasi kugira ngo ushobore guca muri rya rembo.
mugabo niba akanyarigabo katarahera muri wewe ha hantu ntushaka kuharengana kubera yuko ujya muryango si ahantu ugenda uraramanze ugenda urunama mpaka ukagomba no gukwega inda hasi. Bene data bagenzi inshuti zanje muriko munkurikira, umve ndababwire, imibembe yitwa kwishira hejuru, imibembe yitwa kwikakisha, imibembe yitwa gukengerana, imibembe yitwa kwigira jewe mu izina rya Yesu Kristo. Mwama duhangaze, mwama tubabarire, mwama tugirire neza, mwama tugirire imbabazi. Bene data nkunda, aha ni kwirembo ryitwa kwirembo ryo kwiyorosha, kwirembo ryo kwiyanka, kwirembo ryo kwiremeka. Mbega novuga ngo iki? Bagutuke wihanagura urengane. Ubu si umwanya wo guterana amajambo n'abatwanka. Oyaha Yesu we mana we, uyu si umwanya wo guterana amajambo n'abatwanka, uyu si umwanya wo guterana amajambo n'abagukengera, uyu si umwanya wo guterana amajambo n'abandi bakugomba kugufata uko bashaka. Ni wemere bagutere amate wihanagure ntubasubize, bagutuke wuname, uko bagira kose bikunda ushobore guca muri rya rembo. Bibiliya iratubwira ngo Kristo Yesu ngo yararendeka ngo ntiyakura ku munwa. Yesu mwami, ico ngicyo ikimenyetso kinini gishobora kutwereka natwe ingene dukwiye kumera. Yesu Kristo ku musaraba baramukubise, baramugiriye nabi, ariko hari uwo yatutse, hari uwo mwumvise abwira nabi. Oya, ndagomba ngo dusobanukirwe iki gihe tugezemwo uko kiri. Mwene data uri kurankurikira, uku niko ndakubwira, nanje niko mpwemu ariko aranyigisha. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Tugeze ahanyene bisaba ko tumera uku. Niko biri, niko bimeze. Mwama dufashe, mwama dukuremo akanyarigabo kose, mwama dukuremo ukwikunda kose, mwama dukuremo ya ngeso ya yindi ituma tugira umutima w'agatima tare. Mwami adutabare. Aha tugeze mu mwanya wo kwiyambura icubahiro n'ibindi byose kugira ngo bunamuce muri iryo rembo. Wahejeje koga wihanye ibintu byose, uca usaba ingabire yo guca bugufi no kunama ikubemwo kugira ngo bikunde kushobora kurengana aho hantu. Imana ishimwe. Ndagomba tusubire inyuma gatoya kuri ya mashesheti, kuko nabwiwe ngo igihe c'amashesheti cyarabayeho, ngo ariko ubu igihe tugezemwo ni igihe c'amazi. Nshuti mwene data, ni ryari wambaye amashesheti? Amashesheti yagufashije iki mu buzima bwawe? Amashesheti hari igihe byagusabye kuyambara, igihe aho uca hari ubucafu ugashaka ko butagufata. Mu kazi ukoramwo usabwa kwambara amashesheti kugira ngo ba bantu bagigiturire nibaza basange wewe bitagufata. Nimwicarana bakakubwira umutima wawe ntuhahamira amafaranga kugira ngo have wemera gukora ibyo udakwiye gukora. Aho usabwa kwambara amashesheti kugira ngo uziga mu bugingo bwawe. Imana ishimwe. Mushobora kuba mugendanye n'abantu muri bus canke muri kumwe ahantu, usabwe kwambara amashesheti kugira ngo ubucafu bwabo butagukorako. Mushobora kuba muri abantu mugendanye n'abantu, abantu babi, abantu b'imigabo mibi, abantu bagomoreye gukora ibyaha, kandi ukabuba muri bo, ukabura aho nyene, bigusaba kwambara amashesheti kugira ngo ububi bwabo butagushikira. Yesu nashimwe. Iki gihe rero tugezemwo coco ni igihe cyo kujabuka, ni igihe cyo kuva muri ubu iki gihe c'ubucafu twinjira ahantu heza. Rero urumva ko aha tutokwambara amashesheti. Wo kwambara amashesheti wohava ufuka bya bicafu byawe, bya bishanga byawe, akaba ari byo ufuka.
wagenda imbere amashesheti bayakwambuye ugasigana na ya mibembe yawe, wumva wo bigendana gute? Rero niri jambo Imana imbwiye ngo ndababwire ngo iki gihe turimwo tugeze kwisohokero, nukuvuga ngo tugeze mu mwanya dusabwa koga kugira ngo imicafu dufise ituveko. Aha ndiko ndabwira mwene data yakijijwe avuga ko yuzuye mpwemu yera. Imana nishimwe, uko wuzura mpwemu yera ugira umutima wo kwihana, mutima wo gusaba imbabazi, mutima wo gusaba amaraso ya Yesu Kristo ngo akuhagire. Ubonye ko hari ikintu cagutosekaje, amaraso ya Yesu Kristo akoze. Umuntu agendana n'ukwihana, umuntu afise umutima wankicaha. Ngo dusabwa koga. Mwene data ndakwifuriza ya mazi ntuyarengane, ariko uyogemwo hanyuma ubone kurengana. Yesu nashimwe. Haleluya. Nta yindi nzira iriho. Ushobora kwikura ku mucafu n'amaboko yawe, ariko umucafu ntiwohera hamwe wokura kwa maboko, wokuza kwa maboko. Hariho ibyo kuvako, hariho n'ibyosigarako. Ndakugira inama mu izina rya Yesu Kristo, wihane byose umaramaze byose neza. Nanje umwami Yesu Kristo amfashe anshoboze kwihana byose neza. Nawe Yesu agufashe kwihana byose neza. Hanyuma no kwambara guca bugufi, kwemera gutukwa, kwemera gukengerwa, kwemera kugira iyindi attitude utamanye. Yesu agufasha aha hantu. Ndagomba mwene data tuwumve neza. Hari iyindi attitude dusaba kugira kuko tugeze muri iyi periode nyene. Haleluya. Hari ahantu ushika ukumva yuko amanyama yaheze. Hari ahantu ushika ukuvuga uti ico nifuza ni kimwe n'ukurengana. Ivyo bonse aba byose nobikora ariko ndengane. Niba nkubita sindabasubiza, nibagira gute sindabasubiza. Mbese nubonse aba uwo nyiba umutama numwe, ahubwo nibyo mfite byose ndamurekere maze nshobore kugenda. Bene data, nuko abavyumvise Imana ibaha umugisha. Niyi message Imana yampaye ngo mbwira abantu uyu munsi yuko tugeze hantu twoga imicafu yo ku birenge byacu no kunama guca muri iryo rembo kugira ngo dusohoke. Imana yo mwijuru ibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni +46 768 0065 46. kandi ishene tuvugira ko ni shene y'ubutumwa bwiza, ni shene ya Habonayo. Hari ico ufise wumva twoganira, telefone tuganire. Ari nk'intahe wowe ufise ukagomba yuko kwisangiza n'abandi, ari ico Imana yakubariye, telefone navyo nyene tubivugane, hanyuma rero ubitangaze. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Amen.